Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Ecole d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Turabahaye ikaze mu kiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera. Niteka ridasanzwe gusubira kubonana namwe mu kiyago cuno munsi kiza kuba kigira ica 40. Imbere yuko ndababwira icarico nico tuza kuba turiko turaganirako, naronse abatumire abo nabona agomba ndabasabe batwidondore. Mpere kuri buryo bwanje, karibu. Murakoze cyane, nitwa Gabriel Ntebinyagiro, nkorera ibikorwa by'Imana mu ishengero rya Shama Temple Fellowship Paroisse mo. Karibu cyane Pasteur Gabriel. Murakoze cyane. Wasize muhira bakomeye. Barakomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe n'uwundi mutumire nawe ne yo kwidondora abariko baradukurikirana. Murakoze, nitwa Gertrude Ndayishimiye. Ndamukristo mu ishengero Shama Temple Fellowship Paroisse mo. Urakoze cyane nawe. Nawe wasize muhira bakomeye. Ego barakomeye. Ego jewe ndabashikiriza ikiyago ni Yannick Ngabirano. Tuza kuba dufise ikice c'ijambo ry'Imana turiko turayagako, ariko intumbero y'uno munsi ivuga ngo kumira kuri Kristo. Kubera iki ico yo ndanzi y'amajambo kumira kuri Kristo? Abantu benshi turazi yuko dukizwa tumaze kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko si kenshi dushoka duhuriza ku nguvu umuntu abandanya akoresha inyuma yo kwizera. Hariho bamwe bavuga ati biba biheze, umuntu biba bisigaye kaza araja guhimbaza. Hariho abandi bavuga ati nyabuna birakeneye ko umuntu abandanya yumva n'ibindi kugira atahure gose. Hariho abandi bavuga ati nyabuna haba hageze ko dukovya mu gukora kose. Bega ijambo ry'Imana ni gute rivuga ubuzima bw'inyuma yo kwizera? Umuntu uwizera mushasha akwiye gushiramo inguvu ku rugezo uruhe? Bega hari umwitwarariko kanaka ubugikenewe kugira umuntu ashobore kuhura n'intumbero aba afise imbere yiwe, canke biba vyaheze byose? Turafise igice kiri mu Bifilipi 3, kete Paulo yandikiye abi Filipi 3, uhereye ku murongo wa mbere gushika ku wa 21. Nagomba ntumire n'abatumire bazingurure dusomere hamwe. Iki gice nico tuza kwisunga aho tuza kuba turiko turagira kino kiyago. Havuga ngo kwishimira ivy'inyuma ku rukoba nta kimazi. Ibisigaye bene data munezerwe mu mwami wacu. Kubandikira bene ivyo ntikundambira, kandi namwe kurabaremesha. Mwirinde zambwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde bamwe bikebagura. Hotweho turabakebwe, dusenga Imana mu buryo bwa mpwemu, tukirata Kristo Yesu. Nitwishimire ivy'umubiri. Naho jewe no kwishimiye ivy'umubiri, hogira uwundi wese yo kwiyumvira kwishimira ivy'umubiri no murusha. Nakebwe ku munsi ugira 8, nduwa mu bwoko bwa Isirayeli, ndo mu muryango wa Benyamini, mu Baheburayo ndumuheburayo, kuvyo gushimikira kuvyagezwe ndumufarisayo, kuvyishaka nahama ishengero, kuvyo kugororoka kuzanwa n'ivyagezwe nta wobonye icangaya. Ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyiyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyiyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahomvye ibintu byose, ndavyiyumvira ko ari shano kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafise ukwanje kugororoka kumwe kuva ku vyagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye ngo ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe, ngo kumbure shike kukuzuka ko bapfuye. Sukugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa gose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje bwanje mfatwa na Kristo Yesu. Bene data, jeho kubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora
niki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi shingira ku biri imbere, bandaniriza gushika aho dutanguranwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo, kandi nimba hari ico mwiyumvira ukundi Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero kuri dushitsemwo abariko tugenderamwo, bene data munyigane, mwitegereza abagenda batwigana nkuko mudufise k'icitegerezo, ko benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abansi b'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo no guhona, imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni vyabo, ivy'isi nivyo bababaye. Twehe iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza ko azova. Niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'ubufafara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nkuko afise ubushobozi bumubashisha kwigandurira vyose. Amen. Ni kino gice tugiye kuyagako n'amajambo womenga ni maremare, ariko kumbura araza kuduha umuco muri kino gikorwa canke muri no ntumbero ya kino kiyago cacu cuno munsi cyo kumira kuri Kristo. Nagomba tudatebaganye tutangure n'ikiyago n'abatumire bacu. Hano mwano majambo hari aho menga Paulo hari ibintu yabonye ko bifise kimazi mu buzima bwiwe, ibintu yabonye karingira akamaro mu buzima bwiwe. Mbere ku bw'ibyo byatumye hari ibyo anaheba anareka. Bega Pastor Gabriel, wodufasha nibiki hano Paulo ariko aravuga nk'ibintu ngira akamaro yabonye mu buzima bwiwe bwo gukurikira umwami, hama nibiki yahebye ku bw'ibyo bintu? Paulo ico ariko aravuga yabonye ari ngira akamaro ku buzima bwiwe no kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, nico yariko arashingira. Uravye hana ku murongo w'indwi n'umurongo w'umunani arabitomora gose, avuga ingene yakobeje ngo afatanye na Kristo kwari kugira ngo amumenye. Ivyo yahevye usomye hajya mu gice ca ku murongo wa kabiri muri iki gice ca gatatu Paulo yandikiye abi Filipi, arabidondagura ugiye gusoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu, ariko aravuga ivyo yahevye kubwo kumenya Kristo. Nivyo yariko aravuga aho yashize inguvu kugira ngo amenye Kristo, n'ingene ivyo yahisemo guheba. Urakoze cyane. Mbega Madame Gertrude, Paulo nawe hari aho ubona ariko aravuga ibintu yabonye ko ari inkoramutima mu buzima bwiwe inyuma yo guhura n'umwami, hanyuma kandi hariho n'ikiguzi umenga afise n'ivyo yahevye byamutumye aheba. Hari ibyindi wabonye we nawe muri kino gisomo? Murakoze. Yabivuze aho byanditse. Ku by'ukuri Paulo amaze kumenya Kristo yabonye ko ari ikintu gikomeye kirengeye ibindi bintu byose. Avuga ngo ko mbonye ikibirengeye ari cyo kumenya Kristo. Yabonye ko birengeye ibintu byose. Paulo turazi ko yari umuntu w'incabwenge, yari yarize ibyagezwe bya Mose, ariko amaze kumenya ico kintu avuga ati naho nari nzi byinshi nabonye kirengeye bya bindi byose nzi. Hari ikiguzi byamufasavye nivyo. Yari umuntu akomeye, yari umuntu azwi nk'umuntu ahambaye, mpungu w'incabwenge. Yavuga ati jewe ndi umuyuda, ndi umuntu akomeye mu bayuda kuko ndi wo mu muryango wa Benyamini, kandi nakibwe ku munsi ugira 8, nuko ko yabikuriyemwo ivy'idini y'ikiyuda. Ati kandi ndi umufarisayo, ndi umusesanguzi, ndubashwe. Ariko aravuga ati ivyo vyose byo ku mufarisayo kubijanye n'ishaka ry'idini, ati jewe ishengero twari tugeze ahantu nari ndarembeje ndarihama. Rero wavuga ati ibi vyose mbonye ari shano, mbonye ari umwavu, ndabihevye, mbonye ari ubuhombe, ngira nshingire kuri kinamenye cyo kumenya Kristo. Amen. Mbega Pastori Gabriel, menga Paulo kandi aravuga ko bw'ivyo ko menga ciyagira ihangiro imbere yiwe. Mbega haraho woba wabonye irihangiro yoba rikavuga ko ihangiro nyamukuru ry'ubuzima bwiwe ryahavuye ribiri? Murakoze cyane. Paulo arafise ihangiro yariko
arabandanya gushikako ni umuhamagaro wo muri Kristo Yesu yari afise ivy'Imana iri kwiramuhamagarira yavuga ati ndabandanya ndafise ivy'Imana iri kwirashira muri jewe ndabandanya kugira ntebe ndabishitseko. Hanyuma kandi irindi hangiro hari ico Pawulo avuga no kuboneka ari muri Kristo Yesu afise ukugororoka guhabwa abamwizera atari ukugororoka kuva ku vyagezwe n'iryo hangiro ryo kuboneka ari muri we adafise ukugororoka kwiwe afise ukugororoka gukomoka muri uwo yizeye ari we Kristo Yesu naryo ryari hangiro ryari rikomeye ku buzima bwawe. Bega Gertrude hari hangiro yabonye mwana majambo Pawulo yahavuye agira ku bw'iki kintu gikomeye camushitseko. Yego hejuru y'ivyo avuze hariho ikindi avuga ati ndabangiriza nka gushikashike ku mpera y'umuhamagaro ushobora kuvuga ku mpera canke ku mpera byose ntaco bizana ikintu kimwe kuko ku mpera niho hari impera. Avuga ati ndabangiriza gushika ku mpera y'umuhamagaro nuvuga avuga ati iyo mpera y'umuhamagaro muri Kristo no kuja mu ijuru n'ijuru. Jewe aha ngira ndabibangirize gushika nshitse mu ijuru iherezo ry'iki kintu ndiko ndakora ni bintu ninjiyemo nuko nzoshika mu ijuru. Mbega bavuze ngo agira bibangirize no kubangira kurindira canke harimwe icimviro cyo gushishikara ibikorwa kanaka. Aha ni nko kuko hari izo nyifato zibiri zose hari abakijijwe barindiriye kubw'ubuntu bw'Imana hariho nabandi bahekiriko bafise ibyo bariko barashishikara. Turiko dushaka ijambo ry'Imana mbega riri hehe kuri izo mpande zose. Urakoze ni gukovya kwizera no gukora ibikorwa byo kwizera. Yakovya uko kwizera yari yinjiyemo nuko ami ivyamwa vy'uko kwizera no gukora ibikorwa by'umuhamagaro wiwe biri muri uko kwizera. Ego hariho ahantu ku murongo wa 17 tubona ikavuga ngo bamwigane Pawulo akavuga ngo bashishikare ngo bamwigane canka babwira ngo bagere ikirenge mu ciwe. Mbega Pawulo akashaka kuvuga ikiga Madame Gertrude? Murakoze cyane. Pawulo yariko yandikira abi Filipi yabandikiye afunzwe yarafunzwe atazira urudandazwa yazira kwamamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma abandikiye nabo bari mwihamwa arababwira ati jewe mumenye neza yuko hariho ibintu byinshi turiko turumva bitameze neza hirya no hino. Hari inyigisho zitameze neza hirya no hino murumva ivyo bariko barigisha bamwe bizera ibabandi nawe nyene Pawulo yari yararoye bariko bahura n'ivyo yahoramo bizera inyigisho zitandukanye. Yizeye Pawulo n'abandi barashishikaye bigisha ivy'idini by'Ikiyuda bavigisha ugutandukanye. Hanyuma Pawulo arababwira ati ivyo bintu mubireke mushinga ikirenge mu canje. No kuvuga izo nyigisho zose muri ko murumva muzireke mwumvirize nanje munyumvirize. Najewe ivyo nari ndabirimo hanyuma ntahura ko atari vyiza. Maze gutahura ko atari vyiza nkamenya kumenya Kristo nasanze kurengeye vyose. Hariho ivyo rero ndiko ndakora hariho uko ndiko ndagenda mugerageze mwumvirize ivyo ndababwira mundabireko kuko nanje nigana Kristo. Arababwira handi ati kandi murabe n'abagenda batwigana ati kuko jewe nanje ndiko ndumviriza Kristo ndiko ndigana Kristo namwe munyigane. Nibazaya nike yuko ngaha tutogira amazinda ngo twimvire tuti mbega Pawulo kubirika babara ngo bamwigana atabwira ngo bigane Kristo. Nivyo yashaka bigane Kristo mugabo ntibamubona. Niho yarakibabwira wa Kristo ntiyashaka ngo mwigane wo mutabona mugabo Pawulo baramubona. Agati jewe mumbona ndiko ndagira birafise ishingiro ndiko ndumviriza Kristo ndiko ndamwigana namwe ni munyigane. Nikuvuga yuko kandi Pawulo arabishingira ntaye kenshi ko mu Bikorinto ba mbere icete ca mbere ndike Bikorinto ku gice 11:23 ariko arabwira ishengera agira ati kuko ico nahawe n'umwami ariko ico nanje ndiko ndabaha. Rero no kuvuga yuko Pawulo ariko arababarira ati aha ndafise ibintu bifise ishingiro bizima nakekeranya biva ku mwami ariko arampa canke yampaye ndabifuriza ko namwe muza mukagira uko ndiko ndagira
mukakora ivyo ndiko ndakora mukumvira amajambo ndiko ndababwira nico bavuga ati mugere ikirenge mu canje yavuga ati mureke izo nyigisho zindi mugerageze zizi wanje nazo. Pasteur Gabriel nawe yumvise iki gihe Paulo ariko abwira bano bantu ati mutwigane mugere ikirenge mu cacu? Jewe ico numvisemwo ibintu bibiri. Mu by'ukuri imbere y'uko mvuga aho Paulo abwira abi Filipi ngo amwigane, twebwe abizera twese turafise uwo twizeye ni Kristo Yesu. Niwe ubwa mbere dutegerezwa kwigana. Matayo 20:11-28 havuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Munyigireko, munyigane. Abizera urufatiro rwabo ruri muri Kristo Yesu. Ni ngombwa tubanze kwigana Yesu. Ariko aho Paulo nawe ngaruka muco ariko arababwira, Paulo nawe yariko arigana Kristo. Yarafise amubona nk'imbere yiwe nk'umwungere mukuru, niko mbere Petero abivuga. N'umwungere mukuru. Paulo nawe avuga ati ndafise umwungere ndiko ndakurikira. Nanje ni munyigireko. Munyigane. Kandi ikindi Paulo naca avuga ababi Filipi ariko ababwira kumwigana mu gushigikira ubutumwa bwiza baciye mu mibabaro ikomoka mu butumwa bwiza. Paulo nawe tubona ari umugabo wo kwizigirwa, yihangana akihanganira ubutumwa bwiza. Biroroshe rero ko Paulo ahagarara akabwira ati mutwigane mu tubabere icitegererezo c'ubutumwa bwiza. Ni muri ayo majambo. Mbega Gertrude kuri kino kibazo wagumye uvuga ngo yagumye ababwira ati bindiko ndakora namwe mu bikore. Mbega nibiki yari karababwira bakore neza na neza? Murakoze cyane. Paulo arafunzwe azira kwamamaza ubutumwa bwiza. Yehova yakora yaramamaza ubutumwa bwiza, yarakwiragiza amashengero. Hanyuma yarama ivyamwa by'ubutumwa bwiza. Nivyo yariko arakora mu buzima bwiwe, yarerekana ubutumwa bwiza mu kubaho kwiwe. Hanyuma kandi yaranabuvugisha umunwa akabwamamaza, kandi yaremera kubuzira, gutanga ikiguzi. Yabaho ubuzima bugororotse bwigana Kristo. Avuze ati munyigane ko nigana Kristo, abavuze ikintu kinini, abavuze ati mugende nka kujya ngenda kuko nanje ngenda niganye Kristo, mvuga niganye Kristo. Haraha avuga ati kandi nzobikora gushika ku mpera y'umuhamagaro. Harana yavuze ati sikuvuga ngo namaze kugihabwa ariko ndabangiriza. Ego urakoze cyane. Mugabo dufatanije ngaha n'umurongo wa 10 ariko avuga ngo ndamumenye. Bega Paulo yoba ariko agomba kuvuga iki hano mu kuvugira ijambo ryo kumenya Kristo? Urakoze cyane. Kumenya Kristo Paulo ariko aravuga ko ari kumenya ivyambere vya Kristo. No kuvuga nshatse kuvuga ko ari kumenya uwo Kristo ari nk'umwami n'umukiza w'ubugingo, ko atamuntu ashobora kuronka ubugingo budashira adaciye kuri Kristo, ko atahandi na hamwe hari ubugingo budashira kiretse guca mu nzira imwe ariyo Kristo. Kandi yuko Kristo adukiza ibyaha bitavuye ku kindi kintu na kimwe dukoze atari kumwizera. Hanyuma ikindi yagira no gushingira mu bikorwa, no kubandaniriza ibikorwa by'umuhamagaro wa Kristo, umuhamagaro ku buzima bwiwe. Vya bikorwa vyiza twaremewe bivuga mu Banyefeso 2:10 yabandaniza gukora vya bikorwa vyiza twaremewe. Hanyuma akashishika mu kumenya Kristo, kandi harimo kumenya ubushobozi bw'ukuzuka kwiwe, ubushobozi bw'urupfu no kuzuka kwa Kristo. Yarabiziye yariko arabimenya Paulo kuko bigaragarira mu kubaho ubuzima bunesha icaha hamwe no kwemera kubabazwa uzira Kristo cyangwa uzira ubwo buzima bunesha icaha. Hari igihe abantu biyumvira bati nakiriye Yesu, nakijejwe nanditswe mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru, aha rero naho no bandanya nkora ibyaha, narumvise umuti w'ibyaha no kuvyihana, nzobandanya nkora ibyaha nzovyihana. Ku by'ukuri ukoze kumenya Kristo. Kumenya Kristo ni kwikorera umusaraba, no kuvuga kubana nawe
kwishushanya n'urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe ni uku kurwana intambara y'icaha. Uwizera ahamagarirwa kurwana intambara y'icaha, kubaho ubuzima butivayanga mu vyaha ngo kubera ndihana mpava nihana. Kristo ntiyapfuye kugira tugume twihana dukora ibyaha tugume twihana, yapfuye ngo kugira ngo twishushanye n'urupfu no kuzuka kwiwe tugerageze kubaho ubuzima bunesha icaha. Icanesheje ejo nticame kinesha ntikibi icaha canje, ariko ngerageze hari umunsi hazogira umunsi nshima Imana celebre mpimbaze nezerwe ko nanesheje caca. Akagozi kacitse. Ego. Nibaza ko aba badufatiye mu nzira canke bariko baradukurikirana turi mu kiyago kivuga kumira kuri Kristo, aho turiko turabira hamwe igice ca 3 c'ikete Paulo yandikiye shengero ry'Ifilipi guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa 21. Dufise ikibazo kivuga ngo mbega umuntu amaze kwizera hari uwundi mwitwararika akwiye kubandanya kugira ashobore kubaho inyuma yo kwizera canke byaraheze. Turi mu buntu bw'Imana nkuko aba canke abandi bahava bakabivuga. Mu ntererano aho tumaze kugera z'abatumire tugeza ahantu turiko turabona twisunze kino cete ca Paulo ko hariho ibintu ariko aravuga dukwiye kubandanya dushishikara. Paulo turabona afise intangiro ryo gushishikara gukovya gose kugira abandanya amenya ashishikara amenya Kristo, kugira ashishikare nkuko twavyumvise abaho mu kugororoka kwiwe ngadafise ukwiwe kugororoka yisangije, ariko kandi ariko aravuga ko dukwiye gushishikara kubangiriza ico umwami yaduhaye nk'igikorwa cibango ryacu gushitsa ku mpera y'umuhamagaro wacu. Harimwo ico gikorwa hamwe n'ubuntu bw'Imana, harimwo ico gikorwa cyo gushishikara kugira ivyo turiko turakora kugira dushishikare gushushanywa n'uwo mwami wacu Yesu. Mbere womenga harimwo iciyumviro cyo kumira kuri Kristo nkuko nyene twabitanguye mu ndanziya canke mu mutwe w'amajambo wa kino kiganiro. Nivyo nagomba ndanagaruke ko mbaze Pasteur Gabriel, mbega kumira kuri Kristo hano twoshobora kubifata gute, kubisobanura gute by'ukuri twisunza no majambo? Urakoze cyane. Kumira kuri Kristo no garuka mu byo twamye turaganira. Ubwa mbere kumira kuri Kristo, ubwa mbere ubanza kwakira uwo Kristo akaba muri wewe. Hama kandi ico no kunganira mugenzi wanje ahejeje kuvuga, iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu, tuba twakiriye kwera. Umwami aturongorera mu kwera, umwami aturongorera mu gutungana. Iyo umuntu avuga ngo ndakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, iki kintu kirakomeye. Pawulo ngaha avuga ngo mboneke ko ndi muri we ntafise ukwanje kugororoka, ariko mfise ukugororoka guhabwa ubumwizera. Iyo twakiriye Yesu tuba twakiriye ko kwizera, ariko niyo muri iyo ntumbero yo kumira kuri Kristo. Iyo tubandanya mu ijambo ryiwe, iyo tubaho ubwo buzima butandukanye na bumwe Pawulo tubona byamubera inyungu ataramenya Kristo, ni muri iyo ntumbero yo kumira kuri Kristo Yesu. Mu ijambo rimwe rero kumira kuri Kristo ni gihe tuwakiriye ubwo buzima bushasha duhabwa mu bwo kwizera tukabugenderamo, nico bisigura kumira kuri Kristo. Urakoze cyane. Ngarutse kuri Madame Gertrude, Paulo inyuma yo kwizera tubona afise intumbero zibiri. Hari kavuga kumira kuri Kristo, akavuga ati mpaka ndamumenye kandi ngendere no mu kugoroka kwiwe. Mwago rundi ruhande aravuga ati mpaka nshike ko no ku mpera y'umuhamagaro wanje ndonka igitsibo. Mbega ivyo bintu bibiri birapfana ikintu? Kumira kuri Kristo no kuronka igitsibo c'umuhamagaro ni bikorwa bibiri bitandukanye canke kimwe kirapfana ikintu n'ikindi? Urakoze cyane. Ivyo bikorwa bibiri kimwe cinjira mu kindi. Kimwe no icinjira mu kindi no kumira kuri Kristo giherera iyo impera y'umuhamagaro ni igitsibo tuzoronka canke Paulo yavuga azoronka mu gihe arangije wa muhamagaro wiwe neza, rwa rugendo rwiwe neza. Shatse kuvuga yuko Paulo ariko avuga ati hamwe no bandanya muri uko kumenya Kristo, hamwe no bandanya nizera kandi nizera Kristo nkabaho ubuzima ru Kristo, no kuvuga hamwe no baho ubuzima butari ubw'ikinyavyaha, no kuvuga bugwana intambara yo kugororoka
hanyuma nkakora ibikorwa byiza Kristo ampamagarira gukora. Ibyo tugenda turabibona mu vyete Paulo yanditse, aha tubwira uko dutegeza kubaho muhira, aho dukora ibikorwa vya minsi yose, ku rusengero aho dusengera hamwe n'abandi bizera, hamwe yoshobora kumenya Kristo, akamenya ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, bw'urupfu no kubuzuka kwiwe, hanyuma akagenda akora ibikorwa Imana imuhamagarira gukora, akabiheza agashika ku mpera yavyo, azoronka igitsibo. Ico gitsibo rero biri kumwe, ntawe ushaka kuronka ico gitsibo atarangije ivyo vyizeye, ivyo bikorwa ubwo buzima ariko arabamo, ubuzima rukristo n'ibikorwa rukristo, niko novyita. Mu yandi majambo uvuga ati uwo kumira kuri Kristo niho honyene yoshobora kwizera kazoronka igitsibo cyo umuntu azohabwa ku mpera y'umuhamagaro wiwe. Ego cyane ndavyemeza rwose. Okay. Fisi ikindi kibazo kuri Pasteur Gabriel kimeze nk'uko, kuko Paulo azaravuga ibintu womenga birabangabanganywe, mbere umuntu yiyumvira ati harimo gikuru muri ibi ko umuntu yamagomba kumva ibyo gukora. Hariho hamwe ariko avuga ati munyigane mwumvira ibindi ko ndababwira, hakaba n'ahandi ariko avuga ati kubijanye no kumenya Kristo, kugira ndamumenye menye Kristo. Mbega ivyo bintu bibiri bisamburana canke birapfana ikintu hagati y'ivyo Paulo ariko arigisha, inyigisho ya Paulo no kumenya Kristo? Hariho kimwe gipfana ikintu n'ikindi canke nibikorwa bibiri bitandukanye? Sinovuga ko ari ibikorwa bibiri bitandukanye, kuko Paulo nawe ya mu makete yandikiye abikorintho arababwira neza ati jewe ico nahawe n'umwami nico nabashikirije. Vuba ntavyo Paulo afise bitandukanye n'ivyo Kristo yamugeze, ni kintu kimwe, ahubwo Paulo ariko ashira mu ngiro itegeko ry'umwami, ariko ashira mu ngiro itegeko ry'umwami ryo kubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Nico tubona yandika muri bivyete Paulo, ahubwo ariko arashira mu ngiro ivyo umwami yamugeze gukora. Nivyo na Paulo hamagarira abamwizera, abizera umwami ko bakwiye kumwigana. Paulo rero mu by'ukuri nivyo Kristo atubwira, ntibavuga ibintu bibiri bitandukanye. Ni Paulo ariko arashira mu ngiro ico yabwewe n'umwami, ni nayo mpamvu ababwira ati munyigane. Nawe arafise ubo yigana, ivyo ariko arababwira si ivyo yigeneye, nivyo yashikirijwe n'umwami. Ngaruke kuri Gertrude nyene kuri ico kibazo, gushira mu ngiro ivyo Paulo ariko arigisha birapfana ikintu no kumenya Kristo bimeze gute? Kimwe gipfana ikintu n'ikindi canke n'ibikorwa bibiri bitandukanye? Urakoze. Byose no kumenya Kristo birafise ico bipfana. Byose no kumenya Kristo, kubera gushira mu ngiro ivyo Paulo avuga. Kumenya Kristo twabibonye kufakara twumye turakivuga ko kumenya Kristo ni iki, no kumenya no kubaho ubuzima nshene ukijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze murondere ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ibindi muzobihega ubuntu. Nuko twitwa nuko ubwami bw'Imana no kugororoka biba umushinge w'ubuzima bwacu. Umwitwariko w'ubwami bw'Imana no kugoroka biba umushinge w'ubuzima bwacu, uko no kumenya Kristo. Hanyuma kubandanya dukora ivyo Paulo atugera canke agera ishengero, nako nyene no kumenya Kristo. Vyose ni ikintu kimwe. Kumenya Kristo bifatanije hamwe, gukora ivyo Kristo atugera biciye muri ibi by'ubwami bw'Imana no kugororoka, hamwe no gukora igikorwa cy'umuhamagaro, gushira mu ngiro ibikorwa duhamagarirwa. Nivyo dusoma mu vyete Paulo yagiye yandika. Kwamamaza ubutumwa bwiza birimwo, kwama imbuto z'ubutumwa, ivyamwa by'ubutumwa bwiza bituma abandi bizera birimwo, kuremesha abantu bari mu bibazo birimwo, abihebuye tukabaremesha birimwo. Harahandi Yesu avuga ati ugusavye muhe. Ni kuvuga gukora ivyo Yesu yatubwiye biciye mu kanwa kiyiwe, no gukora ivyo Yesu yatubwiye biciye mu kanwa ka Paulo. Vyose ni ikintu kimwe, bifataniriza hamwe kutuzanira kumenya Yesu. Kandi numvirije uko wavuze woshishikara ivyo Paulo ariko arigisha hano ariko aragera bikaba mu buzima bwiwe,
ni ikimenyetso cyo kwerekana yuko yamenye Kristo. cyane. Urakoze cyane. None rero hari abantu havuga ati kuvuga ayo majambo twayumvise mwayavuze birumvikana biraryoshe mugabo ni ryari twoshobora kumenya uwo bazi ikibazo ni ryari umuntu yoshobora kumenya ko yamaze kumira kuri Kristo n'umuhamagaro wiwe. Hari ibimenyetso umuntu yoza ariraba ko mu gatondo akaraba ko yabishoboye atubunda abonye ko numiye kuri Kristo. Nibiki biranga umuntu yumiye kuri Kristo n'umuhamagaro wiwe? Murakoze cyane. Nja nakivuze hariho ibintu bigaragaza ko umuntu yumiye kuri Kristo. Ariya majambo twatura iyo umuntu arose inkuru nziza y'ubutumwa bwiza ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza arafise ubushobozi. Igihe rero twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza novuga ko bifitaniye isano nibica bigaragara. Hari ibintu ubwo nyene bica bitangura guhinduka. No kuvuga ingeso biragaragara. No kuvuga uko yahora agenda birahinduka bivuye kuri ubu butumwa bwiza aba yakiriye. Nivyo biragaragara mu kibano barabasha kuvuga ati kumwe naka yahora ameze ubu siko akimeze. Kubera iki? Ivyo ni ibintu bishobora kugaragara mu kibano ingene ahantu yarasanzwe abangene bari bamuzi ingene bahora babona nyifato yiwe bakabona ko hari ikintu cyahindutse ku buzima bwiwe. Nico rero keje kugaragaza ko yumiye kuri Kristo barabona ko ubuzima bwiwe bwahindutse n'ababanyi barabona ko hari ikintu cyahindutse ku buzima bwiwe. Ni ryari nomenya yuko nomiye kuri Kristo no ku muhamagaro wiwe ga Gertrude? Urakoze cyane. Nigihe wamenya ko wamenye Kristo, nigihe twamenye Kristo, mu kumenya Kristo nigihe tubayeho ubuzima bushingira intaye canke bwifatanya no gufana kuzuka bw'umwami no kuvuga ubuzima bugwana n'icyaha. Nabivuze kare sinshatse kuvuga ko amaraso ya Kristo atariho ngo atweze ibyaha, ariho ngo atweze ibyaha, ariko hari ahandi Pawulo avuga ati none ko ubuntu bw'Imana bwaje none tugume dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana bugume bugwira, ati biragahera. Iyo rero umuntu ariko arabaho ubuzima bugwana n'icyaha bunesha icyaha aba ariko aramenya n'ubuzima bwo kumenya Kristo. Iyo rero umunsi uzobona uko baho ubuzima bugwana n'icyaha uzomenya yuko wamenye Kristo kandi wumiye kuri Kristo. Hariho n'ikindi nigihe witeguye gupfira ubwo buzima tubona uwo bunkura ko no kwebera ngapfa kandi ubunzobuvugira navyo nzoba gupfa mfe. Ariko hariho n'ikindi ubwo ivyo ndiko ndavuga abantu babona ivyamwa vyavyo gusa, ariko hariho n'ibindi abantu babibona tukiriko turabikora. No gushira mu ngiro umuhamagaro w'ibikorwa Imana yaturemeye, ivya bikorwa vyiza Imana yaturemeye. Umuntu wese Imana yamuremye hariho ikintu kanaka imwitezeko. Kiri mu kuyimenyekanisha no kuyihimbaza, ariko mu kuyimenyekanisha biratanduka, biva mu bintu vyinshi bitandukanye. Eka no kuyihimbaza biratandukanye kuko ushobora guhimbaza Imana n'akanuru kuraririmba, cyo kayihimbaza n'umugogwa ufashije, cyo kayihimbaza n'ikintu kanaka ukoze. Twaremewe guhimbaza Imana no kuyimenyekanisha. Rero iyo dushoboye kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukabaho ubuzima bwejejwe bugwana n'icyaha, bunesha icyaha, butabika icyaha, butihutira gukora icyaha, budafata icyaha hari ikintu gisanzwe, butavuga tuti hariho depo y'amaraso irahagije reka ncumure mukanya ndihana, ariko ubuzima bugwana n'icyaha. Hanyuma tugaca bugufi. Pawulo avuze ngo munyegire ko wavuze ati erega je nanje ndi umufarisayo muga nabiretse. Bwa umufarisayo naburetse. Erega ndi umuntu akomeye muga nabihevye ndabifashe nk'ibintu bito mbere n'umwavu. Mu yindi Bibiliya izishasha abavuga ngo nabifata nk'umwavu. Ni tureke guhagarara kuvyubahira, kuvya abantu baduhamagara, kuvya abantu batwita, mugabo duce bugufi tumenye yuko hariho urupfu no kuzuka kwa Kristo tutegeza kwishushanya navyo, kandi n'imibabaro yiwe tutegeza kuzira ubutumwa bwiza, kwizera ukwizera kwacu, kandi no gushira mu ngiro ico Imana yaturemeye mu buryo bwo gukorera abantu, mu buryo bwo gukorera abantu canke ibidukikije. Ego ko nibidukikije byaremwe n'Imana. Murakoze cyane. Nino ngaha tugarukirije ikino kiyago cuno munsi.
birumvikanye canke biragaragaye yuko umuntu inyuma yo kwizera Kristo, yo guhura na Kristo, umuntu ntiyicaye, umuntu havutse umwitwararika, ahubwo umwitwararika udasanzwe wo gusa n'uwo mwami wiwe, umwitwararika udasanzwe wo gushushanywa na Kristo, arivyo twise kumira kuri Kristo, ariko kandi n'umwitwarariko ukomeye cane wo kumviriza ijwi ryiwe hariko aramurongorera ivyo ariko aramurongoreramwo. Ivyo rero nibikorwa bisaba gushishikara, nibikorwa bisaba kuba umuntu afise icyo ariko arakora, harimwo kwiga ijambo ry'Imana, harimwo gusenga, harimwo no gushitsa ibikorwa by'ibango ryacu nk'uko umwami Imana biduhamagarira. Ariko ivyo byose vyegeranirije mu kwitwararika no mu kwitondera ivyo umwami Yesu agera mu buzima bwacu, uko uwizera akwiye kugenda, uko uwizera akwiye kumera, ikwiye kumugaragara ko ivyo byose umuntu arabikorera nk'umwimenyerezo kugira bihave bibe mu buzima bwiwe. Nagomba ngire ko nkengurukira batumire twarose uno munsi, nkengurukire Pasteur Gabriel Ntibinyagira, wakoze cyane ku ntererano nziza waterereye mu kiyago c'uno munsi. Murakoze namwe. Turizeye kandi yuko nitwasubira kubikora ko muzotwitaba. Nzigaye ko mwamaze dushoboza. Ego, ndakengurukiye kandi Madame Gertrude, wakoze nawe ku ntererano nziza waterereye mu kiyago c'uno munsi. Nanje ndabashimiye. Ego, ndakengurukiye kandi n'umwe wese mu badukurikiranye. Jewe nariko ndabashikiriza ikiyago ni Yannick Ngabirano, na mandangiza ndabaha inimero igihe mufise kibazo canke intererano ni 61 551 986. Ibikurikira naho utaha mu kiyago kizokurikira. Umwami Yesu abahezagira. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza, Ecole d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo.